rwacu n'urusange rwa demokarasi burya dukora ibikorwa rusange n'urusange rwa demokarasi ukingira ibidukikije yemwe n'urusange rwa demokarasi Benegihugu muri hano twahuriye kuri bino bikorwa. Imana ishimwe. Bavandimwe Benegihugu namwe bavuka ntara turazi ko hano hahurira abava mu ntara nyinshi cyane. Hafi mu gihugu cyose hano murimwo mwebwe mwese tubanze tubashimire nk'uko nyakubahwa meya w'umujyi yabitubwiye tubashimire ko mwitavye muri benshi kandi tubashimire ko mwitwararika ibikorwa rusange. Ibikorwa rusange n'ubutunzi muharuye ibi byonyene tugiye gukora hano mubivunjemwo abari kuza bakorera amahera muca mubona amahera twinjije muri komine Ntahangwa n'amahera yinjiye zasohotse na yinjiye mwebwe mwinjije mu makomine yose bagiye bakora uko ca mwibaza amahera aca yinjira mu makomine uko angana. Ariko umuntu aravye nk'uyu mugunguzi uri hano w'umucafu ariko mukurirwa mwicaye muri ino nzu n'iyi myuka iva hano, iyi myuka mibi iva mu mucafu ca mwibaza mwebwe kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu muhema uyu mwuka w'umucafu. Gukorera imbere y'uno mugunguzi w'umucafu n'ukwiyahura. Nashaka rero ndabahe impanuro nsabe abarongozi b'isoko kugira ngo bunganire meya neho barabe iri soko baricemwo ibice amakartier noneho kuwa mbere imbere ya saa sita hakore quartier ya mbere, kuwa kabiri hakore quartier ya kabiri, abo bose bazakora imbere ya saa sita. Kuwa gatatu hakore quartier ya gatatu, kuwa kane kuwa gatanu kwa gutyo. Nimukora uko uyu mugunguzi nyuma y'indwi uzoba waheze. Ikindi cya kabiri amahera mwebwe mukorera amahera. None umuntu yababwira ati basi muze muzana ijana kugira ngo bace bakodesha ikamyo iza kubitwara iminsi yose kwijana wowe hari ikizohomba. Aha nukuri natwe tuzogaruka nikimenyamenya nimba nzoronka kanya naho nogiye mu yindi ntara nzoza hano kugira ngo ndabe kurya gigunguzi kizoba cyaheze. Niho nzemeza ko ibyo twaganiriye mwabyumvise.